Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu, nshuti bakundwa, mukurikirana ikiganiro Irembo rifunganye. Dushimiye Imana mushobora byose kuri uno munsi w'Imana. Imana itugejejeho, twese turi amahoro duhumeka. Izina ry'Imana yacu rihabwa ishimwe n'icubahiro. Shima Imana kandi wewe ukurikirana ikiganiro kandi kongera ukagisangiza n'abandi ko bukeye ko bwije uko mushishikara kugikurikirana, kandi wewe kigufasha kirushiriza kuguteza iyindi ntambwe mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma tuganira amajambo y'Imana. Data nyenicubahiro, Mana mushobora byose, turagushimiye mwizigigwa wewe ubikora, wewe duha kano karyo keza ko gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemerera rero rirushirize guhembura ubuzima bw'umuntu wari we wese aryakira, kuko ijambo ryawe ariko kuri kandi ari bwo buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire cyane. Tumaze iminsi tusangira ku ijambo rivuga ngo agakiza. Nuno munsi niryo jambo tubandaniriza ko kandi kwigisha, kuko twarabigishije cyane. Turababwira ko inyuma imbere y'agakiza habanje kuba umunyabyaha. Rero utarinjira mu irembo ry'agakiza wabanje kuba umunyabyaha, wabanje kuba warakoze ibintu bitanezereza Imana, ariko mu nyuma wemera kwakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwawe, wakira agakiza mu buzima bwawe. Uyu munsi rero turiko turaganira cyane ku vyamwa abantu bagenda barama igihe binjiye mu gakiza, impinduka cyangwa se ihindura ubuzima bw'umuntu yateye intambwe yo kuba mu gakiza. Reka dusome Bibiliya zacu, turasome mu gitabo ca Yohana igice caho ca 4 n'umurongo waho wa 31. Turasoma tugere ku murongo waho wa 36. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo batarashika abigishwa baramwinginga bati, mwigisha enda fungura. Arabishura ati, jewe mfise ivyo kurya mwebwe mutazi. Abigishwa barabazanya bati, mbega hari uwamuzaniye ivyo kurya? Yesu arababwira ati, ndya zanje ni ugukora ico uwantumye agomba, no guherera aheza igikorwa ciwe. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Ehe ndababwire, nimwunamure amaso yanyu murabe imirima ireze igeze kwimbura. Umwimbuzi aragererwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira, kugira ngo ubiba n'uwimbura banezeranwe. Imana yacu ihabwa ishimwe n'icubahiro. Naya majambo tugiye gusangira kuno munsi w'Imana. Imana itugire neza, itwongeye uyu munsi wo gusangira ijambo ry'Imana. Turabona ko hano hantu hari ikiganiro ca Yesu n'umusamariyakazi. Yesu yasanze uyu musamariyakazi kwiriba ariko aravoma, ariko uyu mwanya Yesu yabona uyu musamariyakazi. Abigishwa biwe bari bafatanye urugendo, bari bashonje ngo bace bagenda mu bisagara kurondera indya, maze Yesu nawe agenda kwiriba ahasanga umusamariyakazi yaragiye kuvoma. Uyu musamariyakazi rero bagirana ikiganiro kidasanzwe na Yesu, aho Yesu yari karamubwira amajambo y'ubuzima. Uyu musamariyakazi yari afise imyizerere yiwe yizera yo mu bwoko bw'abiwabo, kuko ubwoko bw'abiwabo bwaranenana n'ubwoko bw'Abayahudi, ariko ubwoko bw'Abasamariya n'ubwoko bw'Abayahudi nibahuza kandi baranenana. Ariko Yesu ahageze, Yesu atangura kumwigisha, amwigisha amajambo y'Imana acishije mu kumusaba amazi yo kunwa. Ariko uwo musamariyakazi abwira Yesu ngo ntibishoboka ko no guha amazi yo kunwa, kuko murazi ko ubwoko bw'abiwanyu n'ubwoko bwacu butagenderanira kandi ko budasabana. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo bwaranenana. Rero uyu musamariyakazi amaze kubwira iryo jambo Yesu nawe amubwira amajambo akomeye ngo yaba waruzi umuntu agusavye amazi yo kunwa, ngo yaba wabitahura. Uyu munsi hari abantu batanabitahura, hari abantu bagisenga badatahura, hari abantu ubuzima bwabo bwubakiye ku migenzo cyangwa se ku mico, cyangwa bukaba bwubakiye ku vyagezwe ariko butubakiye ku ijambo ry'Imana. Yesu aramubwira ngo yaba waruzi ugusavye amazi yo kunwa, wari kuma amazi, kuko ngo jewe amazi noguha ntuzosubira kugira inyota n'umunsi n'umwe. Uwo musamariyakazi aravuga ngo mbega ivyo vyoshoboka? Ayo mazi n'ay'ubwoko ki? Mbega mwebwe mworonka amazi gute mwoma kugira ngo sinze nsubire
kunyotegwa n'umunsi n'umwe. Yesu aratangura kumwigisha ijambo ry'ubuzima, atangura kumwigisha ijambo ry'agakiza, atangura kumwinjiza ijambo ryo gukiranuka kugira ngo arengere imigenzo yabi wabo cyangwa se imice yabi wabo, ariko afate umuco w'abana b'Imana cyangwa agendere mu migenzo y'abana b'Imana. Imana tugire neza. Rero ngiye gusoma kwiri jambo, nariko ndasoma uyu murongo wa 31 ngo batarashika abigishwa baramwinginga bati mwigisha endafungura. Uyu musamariyakazi Yesu amaze kumudondera ivyaha yakoze, amaze kumubwira ivyo yagendeyemwo, mu yandi majambo amaze guhishura cyangwa amaze kwerekwa, agatangura kuvuga amabanga uyu musamariyakazi yakoze, ivyo yagendeyemwo, ivyaha yakoze, maze aratangara cyane ngo acagenda mu gisagara cabi wabo mu Basamariya, agenda kubabwira ngo hari umuntu tuhuye mu nzira aho nari kuvoma, ngo ambwiye ibintu byanje byose ivyo nakoze nta na kimwe ahagije, ngo nimuze nze kumubayereka. Imana tugire neza. Ngo abigishwa nabo babashitse kubera ko uwo musamariyakazi aratandukanye na Yesu. Abigishwa nabo barashitse bavuye gusuma cyangwa se bavuye kurondera imfungurwa kugira ngo bagaburire Yesu. Imana tugire neza. Abigishwa bagishika batangura cyane gucira urubanza Yesu, baravuga ngo mbega ujya musamariyakazi bariko baravugana iki, bariko baraganira iki, kubwoko bwabi wacu n'ubwoko bwabo bunenana butavugana, niki kibariko baravugana. Mu yandi majambo batangura kwiyumvira ko cyane Yesu yuko yinjiye mu bindi yarenze cyagezwe cyari wabo. Imana idufashe cyane. Ngo batarashika rero abigishwa ngo baramubwira ngo mwigisha ngerega afungura. Kubera iki? Bari bavuye kuzana imfungurwa. Yesu arababwira ngo simfungura. Yavuze rero aya majambo akomeye ngo batarashika abigishwa baramwinginga ngo bati mwigisha endafungura. Arabishura ati mfise ibyo kurya mwebwe mutazi. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire mwene data, umuntu amaze kwinjira mu irembo ry'agakiza cyangwa amaze kwinjira mu nzira y'agakiza, n'umuntu aba afise imfungurwa afungura zitandukanye n'abandi bantu. Mu yandi majambo sishatse kwinjira mu buryo bw'umubiri, ariko abigishwa ba Yesu bariko barashaka kumugaburirira indya z'umubiri kugira ngo bamwereke urukundo rudasanzwe, kugira ngo bamwereke ko yarenze icagezwe kidasanzwe. Batangura kumwereka yuko iyo fungura indya z'umubiri, ariko Yesu yavuze ya majambo. Uyu munsi iri jambo Yesu yavuze niryo nawe ndakuzaniye, wewe wakiriye agakiza, wewe uri mu nzira y'agakiza. Yavuze amajambo akomeye ngo imfungurwa yanje ni ugukora icyo Data ashaka. Imana ishimwe cyane. Imfungurwa yanje, imfungurwa y'ubuzima bwanje ni ugukora icyo Data ashaka. Ukubaho kwanje, ikintunze, ikineza imbere, ikinkomeza, ikinyongera imbaraga, ikinyongera amavuta, ikimo gutsinda, ni ugukora icyo Data ashaka. Uyu munsi mwene data uri kurakurikirana ikiganiro cy'Irembo rifunganye, utangure gukora icyo Data ashaka. Hari abantu benshi mu nzu y'Imana basenga, bamaze kwinjira mu gakiza, ariko batahaye bakora icyo Data ashaka, batariko barakora igikorwa cyo Data ashaka, batariko baragendera mu byo Data ashaka. Abo bari mu nzu y'Imana, bamwe n'abaririmbyi, abandi n'abakozi b'Imana, ariko nibariko barakora icyo Data ashaka. Ariko uyu munsi ndakubwira mwene data, imfungurwa yawe, ibyo ugomba guhahamira, ibyo ugomba kwirukira, wirukire gukora icyo Data ashaka. Icyo Imana yaguhamagariye. Mwari muzi ko abantu bari mu nzu y'Imana, bicaye mu nzu y'Imana batonda baja gusenga, ariko bataramenya umuhamagaro wabo. Ani dutabare cyane, nibaramenya umuhamagaro wabo. Bamwe babaye abaririmbyi, ariko umuhamagaro wabo Imana ndishaka ko abaririmbyi. Abamwe babaye abadiakoni, ariko umuhamagaro wabo Imana nigomba ko abadiakoni. Oh haleluya. Abandi n'aba protocol, ariko mu muhamagaro wabo icyo Imana ibashakaho, Imana yabashaka ko abaririmbyi, ariko babashimye ko protocol. Imana idutabara. Ariko uyu munsi ngoma ndakubwire mwene data, nshuti mukundwa uri kurakurikirana iki kiganiro Irembo rifunganye, utahura ya majambo, indya yawe, imfungurwa yawe, ubuzima bwawe nubwo gukora icyo Kristo ashaka. Sinakubwiye ngo ibindi byo kurya byo gutunga umubiri ngo nubikeneye, urabikeneye, urakeneye gufungura, umubiri wawe urakeneye gufungura, ariko ndakubwira ngo imfungurwa y'umukiranutsi, imfungurwa y'umukiza ikomeza ubuzima bwiwe, izamura imwemu yiwe, ni ugukora icyo Data ashaka. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo Yesu yabishuye
yari amajambo akomeye ngo haleluya, ngo ifungurwa yanje niyo gukora ico data ashaka. Umva aya majambo yavuze ku murongo ugira 3. Haleluya. Abigishwa barabazanye bati, mbega hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ndya yazanje ni ugukora ico wantumye agomba no guhereza igikorwa ciwe. Hari igikorwa wataye ariko nturagiheraheza. Hari igikorwa cy'uburirimbyi wataye ariko wagitaye utari bwagiheraheze. Hari igikorwa cy'ivuga butumwa wataye ariko wagitaye utari bwagiheraheze. Hari igikorwa cy'ubuprotokole wahora ukora waragitaye ariko wagitaye utaragisoza. Hari igikorwa cy'uburongozi wataye ariko wagitaye utaragisoza. Uyu munsi ndakangurira ubuzima bwawe, oh haleluya, nyimba warataye igikorwa wahora ukora, ugaruke mu nzira y'Imana uheraheze igikorwa cyawe. Imana idufashe cyane. Yesu yavuze, hari amajambo akomeye kuno murongo wa 35, ndagomba yatahure mwene data. Mbega mwebwe nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Ndababwire, nimwunamura amaso yanyu murabe imirima ireze igeze kwimbura. Umwimbuzi arageragezwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira kugira ngubiba n'uwimbura banezeranwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu ababwira amajambo akomeye ngo nimwitegereze, mwunamura amaso yanyu murabe iyimbura rirageze. Mwene data, uyu munsi ndakuzanira ijambo, iyimbura rigiye kugera, iyimbura rigiye kuza. Simvuze iyimbura ry'abantu barimye agatasi, ry'abantu barimye impeshi, ariko navuga ngo iyimbura ryo mu buryo bw'impwemu. Iyimbura rigiye kugera. Wowe wataye igikorwa, wowe wasubiye inyuma, haleluya, iyimbura rirageze. Garuka mu gikorwa cawe mwene data, ugiheraheze ugisozera, kuko iyimbura rigiye kugera. Imana idufashe cyane. Ngiye gusozeza ku majambo y'umusiguzi yanditse, umusiguzi gice cawo ca 2 n'umurongo waho wa 25. Hari amajambo ahanditse, haravuga ngo none ninde ashobora kurya canke ninde ashobora kugira umunezero kurusha jewe? Kuko umuntu ayihimbaye imuha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo akumakume arundanye akazobiha uhimbaye Imana. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Aya namajambo uyu musiguzi yashoboye kwandika, aya namajambo umusiguzi yashoboye gutahura. None ninda ashobora kurya canke ninda ashobora kunwa cyangwa ashobora kunezereza ubuzima bwiwe? Imana ishimwe cyane. Ariko aravuga ngo ni umuntu afise umutima uyihimbaye. Ninda ashobora kurya, ninda ashobora kunwa, ninda ashobora kugira umunezero, ninda ashobora kubaho mu buzima bw'ubunata? Ni umuntu afise umutima uyihimbaye. Uyu munsi mwene data, oh haleluya, ndiko ndavugana nawe uri umukizwa, ndiko ndavugana nawe winjiye mu irembo ry'agakiza. Gira umutima uhimbaye Imana, gira umutima witaye ivy'Imana, gira umutima unezereza ivy'Imana. Oh haleluya, niri jambo ndakuzaniye, reka nakubwira amajambo akomeye. Ubuzima bwawe, oh haleluya, bugomba kubaho ku rugezo, umutima ubaho unezera Imana, umutima wawe unezera Imana. Imana ishimwe cyane. Kurya no kunwa naco vyomarira Imana, kwambara neza no kugenda neza, no kugendera mu modoka nziza, no kuba mu nzu nziza, ibyo naco vyonezeza Imana. Ariko ikinezera Imana nukugira umutima uyihimbaye. Imana ikugire neza. Imfungurwa zacu no gukora ico data ashaka, no gukora ico Imana yagutumye. Nyimba utaragisoza, bandaniriza aho hantu ugeze, ubandanye gukora ico Imana ishaka, kuzogera ugisoza, kugira ngo iyimbura nirigera, kuko rigiye kugera, Imana izogusange ugeze mu rundi rugezo rudasanzwe, aho Imana izokwishimira mu bwami bwayo. Imana ikugire neza. Imana iguhezagire mwene data. Uyu munsi ndiko ndavugana na wewe, haleluya, wasubi inyuma. Ndiko ndavugana nawe utatahura ahantu uri, ndiko ndavugana nawe udatahura umuhamagaro wawe, ndiko ndavugana nawe udatahura ivyo urimwo. Imana idufashe cyane kugira ngo uyu munsi ubuzima bwawe bukanguke, usubire gukora ico Imana ishaka. Imfungurwa yawe no gukora ico Imana ishaka. Niri jambo narimfise ry'agakiza, ni jambo rivuga ngo imfungurwa y'umukristo, imfungurwa y'umukiza no gukora ico data ashaka yamutumye, yamuhamagariye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Data nyene icubahiro, Mana mushobora byose mwizigirwa,
ndagushimiye kubw'aya majambo wampaye kugira ngo nsangire n'umuntu wese ariko arayumviriza. Ndasengeye umuntu wese adatahura ivyo arimwo, adatahura ubuzima arimwo. Oh haleluya, oh mana, namusengeye uyu munsi umugarure mu nzira yawe, kuko wavuze amajambo akomeye ngo imfungurwa y'umukiranutsi nugukora ico data yamutumye. Mw'izina rya Yesu ndamusengera uwacitse intege wasubiye inyuma kugira ngo kano kanya wongere ubature ubuzima bwiwe, ngo umusubize mw'izina rya Yesu aho umushaka, mu burenganzira bwiwe bwo gukora icyo ushaka, mw'izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha mwene data wunkurikirana ku mwanya kwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Yari umukozi w'Imana musangira kino kiganiro Irembo Rifunganye, Ndayizeye Jean Claude. Shalom shalom shalom, Imana ibaho umugisha.